kaze mukurikirana igikino urubumbiro mutegurirwa n'ishirahamwe Umunyinya. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Mama Franke. Oui. Ngo nyumviririze. Nyumviririze ingane bavuga ibiharuro nuko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. 9. None kutwenze. Ngo neyin. None. Oya mwana ntibavuga neyin, bavuga 10. Neyin ntibaho. Ebana, jewe ururimi rugiye koncanga kandi ebana. Ururimi je rugiye koncanga kweli. None mwebwe mumaze kwiga byinshi mu Congereza gashabana. Wapi? Ariko nyene ebana biraduteza sana na hari bikeya mere. Mama. Ni mama. Ikintu cyose twize baba bakeneye nyene ebana mu mutwe dusudire. Ebana bagomba dusudire nyene. Hi Johnny, hi Kefi. Are you in my English class? Oh yes I do. Chiza, yeah. Chai Jafata Kagabo. Fine, thank you. And you? Dabo. Muburanye guye. None wayo tukocho kumutwenga none. None kumutwenga. None uri kuvuga Icongereza? Ama imaje mu Congereza. Iyo twebwe tuba twabifashe ku mutwe tugana tukabikina imbere. Atubikina imbere nawe ujenga. Oya byavanganye mwana. Byavanganye. Uri kuvuga Icongereza n'Igifaransa? Oya. Ebana, aho rero byose byo bazwa teacher. Byo bazwa teacher kwera niwe yabitubwiye. Teacher yavuze ko ari Icongereza. None wowe urasumbye Icongereza teacher wacu. Emeje ntaco ndamusumba. Ariko uri kuravanga indimi. Wowe urasumbye Icongereza teacher wacu none. Oya ntaco ndamusumba. Oya jewe suko kweri. Jewe ibintu ndabifata kujya yabimpaye. Hanyuma nkabimusubiza gutyo nyene. Shabana. Ni wabona baguhaye make. Ntuzugire ngo sinakubwiye. Nanje mbere yuko nangura gukora. Nzobanza ndamubaze kibazo. Namubwira ati teacher, ureko dukubitika inyoma. Nari mubajije nkuko yo kwishura. Azotegerezwa kunyicira nyene. Ntaco naho ndoca mfuma basi ndamubwira ati none wewe watwigishije urabifitiye ivyemezo. Uri gitangaza mwana. None azogukubite ni wamubwira uko. Oya, yankubita kubera iki kandi naho nyene ahora bitubaza iyo twishuye ikibazo. Naho nyene ahora bitubaza. Kandi honyene ubu nta mwigisha yabage kubita umwana amera. Mama. Twe dukoze ikosa twebwe baraduhana. Mugabo bana vyo ibintu byo kudukubita twebwe. Waza kudukubita. Maina, ubu nta mwigisha gikubita umwana nariko ndafina. Ibana nabo hariho abarimo bakumubona nyene bafise umunoho wabishe sana. Gaca bagenda bagatora inkoni. Ayo igokubisa gaca yibuka ko gizera ko igokubita gaca yishira hasi genda rahekenye umusayo titoka. None gashabana. We nkubibaza ko Icongereza kizokumarira ikini wakimenye. Icongereza ubunyene kirashushe meri. Icongereza kirashushe. Ni mama. Icongereza kirashushe mama. Kizoba kivugwa mu ntara zose z'igihugu cyacu. Hanyuma nyene tuzoza turagena ko cigisha nyene baguma baduha ingodo kujya ko abandi baticha. Franke we yambwiye ngo azobumenyesha amakuru ngo akivuge ku televiziyo. Oya ndake. Shabani. Shabani. Usubire kurahira uko naho nakuburije. Oya mama Frank. Jewe nusarishe ko ari ntavyo navuze. None sinacenda bireka basi. Cenda bihagarika. Nuzo mpumbishiriza umwana. Ayona jewe navyo nzokora kweri nta nibyo nzosubira mbe. Oya navyo nzosubira navyo. Nari ndiko ndakubwira rero. Jewe nzofuma nibera teacher. Nkaza ndaronka nyene ibana. Nguma nza ndaraba ingene ibinyeshure vy'igihugu bifyura amaso vyabuze ico bivuga. Hanyuma nyene nongera nigurira kayera haya nyene mvuye kwigisha sana. Cyane nyira gacupa. Uracakunda inzoga? Wapi kweri? Jewe ubu nyene je nta byeri mugabo nyene namaze kuba umuntu w'umwigisha. Je nzoza nagura kayera urumva ko nzoba nahindutse emera. Nzoba umuntu akuze. Shabana. Si Frank haje. Kandabe. Nyano menga ni Frank nyene. Ahubwo ni Frank nyene me. Mama. Shabana erega wagiye udatwaye urufunguruzo. None wuguruza iki? Ja. Zari byancanze me.
Byari byancanze mama. Byagucanze nyene. Nitugora fungurutse. Uheze uco usiga wuguruye portaye kuko ngire ngende gutora wa mwana wundi. Ndamuzanye. Mutegerezwa kubana nk'abavukana mufashanye. Ebana twebwe ntari bikweri. Ebana je naso. Ebana ibintu jewe ndavyumva neze 5 kuri 5 mbere. Je navyumva 5 kuri 5 mbere. None ga mama. Sa. None tuzoja tubanga turi abahungu babiri n'umukobwa umwe wenyene. Shabani, ushatse kuvuga iki? Yesu. Yemwe. Abagabo. Mweko mushinga kuririmba ntabwo ariko barinyigiza inyuma y'abantu. Wega Mariye. Amariye. Uguma wuna manga ngaho mu gipondo utaduze ubudongo nyuma. Oya ndiko ndagira mwishwanje. Ndiko ndagira mwishwanje. Igirangizi gacaga ipantaro. Igira nganda kwereye. Ingo. Naje. Mwumviriza nenda kwereye. Fata iyo forumu fyature ngaho impande ya bitama. Hanyuma rubatuna basubire mu gipondo. Nyishwanje ntagira nsigaye imbavu. Urahambonye. Iyi ntuzi ko ari indya y'abagabo wa muhungu. Yibajya abagabo nani. Mwiswa njye ngasubira kubona umuntu ariko aranebwa nkagena ntamukase amafaranga. Ivyo mugira nibi. Mbenye nembuye. Yego. Wa mu bosi azaza gutora ya matafari yiwe rya. Asha, mpondwe zibiri. Ashikamye uzoje ubona ifora amabondo ngaha. Mukobwa wanje. Yego mwishwanje. None yaramenye kwa mu ya mbere twayahaye wa mudanda. Kare. Ibintu nk'ivyo nariko bimubwiye. Itu. Naciye ndamubwira ko ifuru yapfuvye. Ishwaye namubwiye ko ifuru yapfuvye cyo remera. Nuyo. Urogwembe. None wewe. Enuzi ko uyu mwuga wa muhungu umuntu atazi kwicamwe batanu atacu yopfa avuyemwe. Yego umwongo umwe wonze inyoni wa muhungu. Umwongo umwe wonze inyoni. Hewe. Ariko urabona gantuze. Herabe. Yampaye isuka. Yego. Wese agahunga. Wewe. Mwiswa je matafari ukabona zia hunyu so adacha yiriko arayafyatura. Urabona icyo bara. Igitsa hariya. Mwiza mbuyo. Iyi yahonyo. Ndabi. Tudaca tuyotanye. Yiswaje tutayotanye. Yego. Ndakaraje tukagenda tutayokeje hanyene. Karibu kikibire. Yewe. Uriya sima bako ganani. Ari. Uriya yikoreye imigano siwe. Mbuyo. Mukobwa anje atariwe. Ego ruryara gwaruko. Nekwarukoti guriya niwe gwishwa. Uturabere kuri jya koti. Ndama naravye. Ijya koti niwo yitera kwibiharage byo kwera. Hejuru ndimora. Mwaramutse amaboko. Amahoro mbuyu. Amahoro. Uzopaka ikamyo zitazokwambura. Asha. Namwe muzobukura mu ciyo n'umugore wawe mwishwanje. Yego mwishwanje. None iyi migano yose. Uzoyigisha mwiti bayingana. Uzoyiga mbuyu. Muze ngwisha. Uvuze ngo iki? Ngo jewe aha ndiko ndamyoka. Ndiko myokera umugore. None uri kuvuga ngo ibintu byo kumyoka. None ijambo ribimvuze nirihe ngaho. None mvuze nami kandi mvuze ko muzosanga n'umugore wawe byo wingiye. Ubu rero mugomba mumbwire ko muvuye ngaha mushikira kwishura ibibazo by'abagore banyu. Ibibazo by'abagore banyu. Uwo mugabo maboko akura. Nta bagabo muri mwe mwishwa. Urumvise? Ugize ngo ntabwo turi. Oya mugabo guma hamwe. Wazonye ngano ngudukuraho agashaka. Gamariye, oya guma hamwe Gamariye. Ntutwagunisha. Oya ntutwagunisha. Ntutwagunisha. Nejo nzobisubiramwo. Nta mateka kuri mugore nzopfa ngendeye ko mukobwa. Ariko we ntumva kuri kurarondera. We ntumva kuri kurarondera. We rugato. Subira hariya nimusubira hariya ku kazi. Hamuna hari ivyo muza gushengerera ngaho. Umviriza ndakubaziga amaboko. Mbarira kuko ariko banyene umugore wawe mwishwa. Ni mufyature nimba mufyatura abantu. Ariko kusaka gayiruka. Cyo no vyuka mu gipfungu. Nkemera amaho kantabagura. Ngaca ngorora inoti zose nakoreye ngashira umugore ntimayushaka. Umuti mwari urakara mwishwaje. Umugore wakuye iwabo. Ahubwo nimwe muri abagore. Boyo. Uzime kuvuga ngo Boyo. Lindira. Mbesa mwishwanje ndamukosora iyo mbora. Gamariye. Uri lindira Gamariye. Maboko. Ikora iyo migano ngo uvenga. Oya. Utuyage hagati y'abagabo. Nimba abagore banyari bo musaba uruhusha mukoresha amahera yanyu. Nimunywa agacupa. Iyo none nimware ko muvuga ngo nugukobokera abagore. Ubundi ko ndarura amacupa nzokura mu biti babitanu nzojisha mw'imigano. Ariko ndakubaziga amaboko. Yaga. Ubu umugore wawe ni wirirwa ari mu muryango wose. Nawe uri kukobokera uwo mugore wawe.
ubu rero mushaka nje mu bikoni nteke nawe yamikare ivyo ni ndabikubwira ahubwo muravuga nose n'abana ivyo nawe ubikubari ariko ugomba kumenya ko urugo ari babiri ivyo nyene urugo ni babiri yewe umubone nahagaritswe n'iki ngaha uyu mukoshi mu ntendirwa nawe ukumviriza urumvise ibintu usubire kuvuga ngo turiko dutera mu kazi umviriza maboko nako niko bakagaye gusa mwishwa marure kabiri wamaze kuva ngaha ninava naho ugirane marure kabiri wamaze kuva ninava naho ugirane ngo ugirane ntuva ngaha ntawumva ntuva ngaha rimwe kabiri gatatu sabwe safi Basha agahogo ntiwokumvira ikintu uri b'abanyamerika kazi wibaza ngo bandushiki none wowe kudaho utegura ibiteramo gutumira abantu nibyo gasafi urabimpanuye kwijwi numva bo kwemera rahira konyemera nka Beyonce kujya nyene nukuri sha nasigara ngendera mu ndege gusa waguma mwumva mu nsamirize ngo umuririmbyi gicemwe ngo umuririmbyi yabunyoye sha bayina sha safi nzoba ndibera umukuru wa village nongeresho n'impuzu z'abanyakariba bose birankwiye eka nukuri nawe utabikwiye kuririmba canke kurongora village urabona ukuntu bakwemera bose barakwikugura n'ukuri sigaho bigenda ibyo abanyakariba bose baguma bakwikugura ajye ujanago aho kugumye wigenza neza uzoheza utwara kariba yose reka sha safi kwitwera n'ukuri nkaba ndiko ndagutwera hajye bamvuga neza kubera bakubona hajye urenganye baca bavuga ngo kakagabo kacika akaguru ngo kame kanenteza ngo gwagacumba eka n'ukuri ubikora neza kandi babivuga batambona jewe binshikira kujya biguma bigushikira nawe kandi ikindi naco nawe urazi ko barongora neza urazi kubitaho bijya birasanzwe safi n'ukuri bikaba bisanzwe birasanzwe aha ndanezerwa ashaka no kuba umutambukanyi wawe sha safi sabwe ahubwo rero wewe ntuzi kubona icyo nshoboye iki daha neza turabe urabona umudeli iraba shakunaniye basi oya mugabo hari vuga na ziba hari ngene nagaheta urabona agashaka ukuntu nari nagerageje kukadesa neza muntu raba keza nukuri sha sinyorita zoryoherwa ni sha ndakamugiriye neza safi cyane nurunyuzi nturubona ni byiza nukuri mugabo kundu ushikane neza kuri urya mutwe wundi uko wagizaha ntugire ubwoba genda yikijya nino sha ndabe ndayiconge neza hama ishati yayo nayo niyo nahereye kwe ntayibona ni byiza ndayibona kweri none ya shati na mamurotso bya gisahira urabishonye yaranabitoye kera aha n'amahera yarasigaye yarayarishe nivyo waragize neza yararyohewe cyane kirazojara turangira abakiriya safi ukuntu nabonye yaryohewe uwo bakeneye gushonesha impuzu ntiyo mubwira handi sha hajya wosanga turatomboye n'ukuri yego uje yamari kumwe n'abantu nkabajya abantu benshi kandi haje cyakunze urusengero rwiwe rwose ruca rugikunda nawe baramwemera hewe abakiristu bose baramwubaha sha nuko azoheza duhora ngo ntidusenga hamwe ayivyo ntavyo yokora nture kandi none hakeza karigura kazima yashimye ko twamukoreye ko sha ugira igihe azana impuzu ngaha twari twabanje kuja gusenga reka data reka turindire tuzorabe ahubwo reka twegeranyize impuzu tuzijane kuzimaririra ku isoko erega benshi baza ku isoko mbega nyene mbarira ni mangoke mbona ari 2 renga 2 renga hebasha kumwanya unyonyera mbona amasahara nyaruko mama we nakanya mbyutse naba nawe nyegeraniriza tuzijane nanjye ngira nsohora ikinga yego ibitengu bishire mu gikarato cyavyo ibitambara navyo kwavyo oya nawe ibitambara by'amakoti bijana ku isoko kugira iki none gasafi simana ziteramira ko mwanya ntazoba ndaronka abakiriya ndeka nta kuba turavyiremeka amakoti sayo gukorera muri urya musinikano w'abanyesoko wosanga uzikoze nabi safi wiketse ko nosama oya nizo kwitondera tuzozikorera ngaho imuhira ubu tujana izo zisanzwe zo gusubiramwo none gasha mbuza abakiriya naho cyangwa ndeze amaboko oya nta kurera amaboko safi amaza cajararaba abagore babandi shetani nyinjirane ati shetani safi yemereye nyene kwinjirana ariko humura ntubura abakiriya ibitabura impuzu z'abanyakariba ntibibuze abaja mu bigazi n'inanasi ntibavayo zamongaguriza
Ego nyene nyegeraniriza ivyo bitenge bitambara ndabireke sinogabira safi wanje. Yego umva rero ntabwo urufunguruzo ibyo ni biki safi raba neza sha umenga ni mu ya gatanu tabara mushingane yarukutabare mushingane nibiki safi nibiki mweje gukurikira igikino rubumbiro mutegurirwa n'ishirahamwe Umunyinya. Nibihereye aho ntimutangwe gukurikira igice gikurikira umunsi nk'uyu nk'aya mango Umunyinya bipfurije guhorana amahirwe.